Mwaramutse, nkunze gukora amavideo nicaye ku ntebe, ariko ubu ngiye gutora umwana kw'ishure mfisemwo kuvuga ndiko ndagenda. Nashaka kuvuga ku kibazo, hari abantu muri famiye nigeze kubabwira ko bogerageza bakiyunguruza ku mpamvu nariko ndabona, impamvu z'ubutunzi, impamvu zo kuronka akazi, impamvu za politike n'umutekano. Baca bambwira ngo n'abari hanze ndumva ntiborohewe canke bararira canke baragowe ibintu nk'ivyo. Mu vy'ukuri nivyo, aha hanze turi ntabwo ari muri paradizo, abantu barakora cane, usanga hariho nk'ahantu nibaza nko muri Amerika cane cane, sinabaye ariko muri Amerika neza ko bakora gose. Ndibuka ndi muri Afrika y'Epfo canke Afrique du Sud, South Africa, noneho nkiri muri Zimbabwe, hanyuma hari abanyarwanda twabana, abagenzi babo bagenda muri Afrika y'Epfo, gisagara bita Cape Town. Hari akazi twakora kitwa ngo gucunga imodoka. Ako kazi wagakora kuwa mbere gushika kuwa Mungu, dimanche donc twarakora. Ariko ari iwacu uramenya yuko nka kuwa Mungu nta muntu yakora akazi. Hanyuma numva abanyarwanda bidodomba ati none aho hantu muri Cape Town bagenda bavuga ngo harakomeye, ariko abantu kumva bari gukora kuwa Mungu hakomeye gute? Ego nivyo barakora pe, barakora no kwa Mungu, ariko iciza nuko ubwa mbere urakora ugahembwa, ubwa kabiri iyo urakora agateka kawe kaba kubahirijwe, umukoresha ntashobora, hari ibintu adashobora kugukoresha. Nubwo ubwo buzi bw'Cape Town butari buhambaye, bwo biratandukanye, ariko akazi k'ukuri usanga agateka kawe kubahirijwe. Hanyuma ica gatatu nuko uraronka akazi buhoro buhoro, uronka amafaranga ashobora gukora utuntu. Urabona ko bamwe barungika hiyo mu Burundi, abandi barakora ibindi mu Burundi canke iyo bari. Ubwo rero n'ubudasa yuko nakazi, mugabo urakora cane, mugabo ukabihemberwa. Ikindi uheje gukora akazi uraja kuryama. Kumbe ndi kuvuga nk'umuntu yabaye mu Burundi mu gihe c'intambara, sinokubwira amajoro menshi naraye ndi maso, ahandi tukarara irondo, ibintu nk'ivyo murabizi mu myaka 90 gushika no kurenza hejuru. Urumva ubwo budasa burahari. Rero mu vyo ubutunzi, ego nivyo nashaka kuvuga, ntabwo turi hejuru cyane cyane. Abantu twinyambukira baje vuba, nashaka cyane nk'umwirabure, usanga nivyo ubuzi bukomakomeye ntivyoroshe kuronka. Sikuvuga ngo ntiwokaronka, ariko ntivyoroshe ugereranije n'abantu bahavukiye canke nk'abantu b'Abashinwa n'Abahindi, usanga baciye ubwenge cane, bafise amashure meza. Ku mashure iyo baje biga barize ibintu bikomakomeye, ico kirahari nta wokideha. Ariko nje nibuka rero, iruhande y'ivyo navuze vy'umutekano, nk'umuntu ari Burundi we yoshingira intahe abantu uzi nk'ubu bapfunzwe. Jewe kuva mvuye mu Burundi nta muntu ndabona nzi n'amaso yiwanje bafashe ngo bagiye gufunga, nta muntu numwe turahura. Kandi naciye muri Zambia, nca muri Zimbabwe, mba muri South Africa imyaka ishika 9, ubu hano ramaze imyaka 15. Nta muntu nzi novuga kw'izina ni naka yarapfunzwe. Vyumvikana yuko abapfungwa n'abantu ko kuba bakoze ivyaha bikomeye, naho nyine bakabanza bakaburana cane, hanyuma bakanagufungwa. Ariko mu bihugu vyacu bashobora gufungwa vy'igiturumbuka, utazi ico wakoze, canke wakoze ikosa ritasabwa gufungwa, vyasabwa agafimbo canke agakoni gatoya. Urumva iyo niyo ubudasa buhari ku kijanye n'umutekano bwa mbere na mbere, vyo gufungwa canke kwicwa. Kandi nshaka kuvuga ko muri South Africa abantu baricwa nivyo, usibye ko batari benshi igihe twavayo nka mu Barundi. Ubu numva ngo vyarakomeye, ariko mu bihugu vyinshi, South Africa mvura cyane muri Afrika, ariko mu bihugu vyinshi vyo hanze ni gake kabisa umuntu aza agakwica ataca kuziza. Nubwo yoba hari icyo kuziza ntakwica, kubera niyo birokoka kwishoja gufungwa. Ubwo wahitamo guca mu camanza iyo hari ikintu mupfa n'umuntu arakwitwarira bigahera. Ariko ikindi nta kintu c'inzigo bafise, canke ayifise imuheramo, kubera amategeko yubahiriza buri muntu wese. N'umuzungu yoba kwanka ntaca gukoza, ayanka kukuramutsa, mugabo ntashobora kukwica canke gukora ikibi kuko yobihanigwa. Urumva ivyo birahari. Ariko na cane cane ugaca wibaza nk'abana, hariho umutama numvise ngo yari mu Burundi afise ibintu vyinshi biri kugenda neza, hanyuma
wagenda muri Canada uwundi muvyara wacu dufiseyo amubaza ati wewe ari kumuze ku Burundi wari uhagaze neza wavanyeyo niki aravuga ati jewe mon frère n'abana ndiko ndiyumvira akazoza kabo rero kurabira abana hanze ego nivyo indero yabo hagiye usanga igoye ariko nahe Burundi uribuka neza uko indero imeze nk'iziragorana gake gake kandi kuba tugikura hose bavuga ngo igisagara cyo kuvyara nico kurera so nta sinovuga ngo birarenze ariko kurera umwana vyamye bigoye kuva na kera narindi ariko icyo ukora ubu usije ku murengera ibihugu bizimye nka za Amerika mu bihugu vyinshi nka kino turimwo nibaza nk'ibihugu byo muri Scandinavia nka za Norvege usanga hariho utugaranti tumwe tumwe nk'uko nk'akarorero umwana agwaye yivuza akivuza ku buntu kiretse ibintu bimwe bimwe bikomakomeye umwana ku mashure kenshi usanga bigira ku buntu canke amafaranga make atakuvuna ubajanye mu mashure public utajanye mu ma privé kandi ka public usanga zigisha neza nta nakamara kuja mu ma privé sivye abantu baba bafise ifaranga vyinshi cane bo ivyo ni ibintu jewe mbona nuko kandi abana mu sanzwe nubwo tuvuga ngo mu bihugu by'abazungu usanga kenshi na kenshi batabakumira kenshi hari usanga igihugu kigukumira muri Afrika gusumvya ko kumirwa hano rero nk'akararo ugiye muri nubwo uja muri Tanzania abarundi bagiye mu 72 usanga nubu bagenda bihishahisha bamenye ko ari mu Burundi nta kazi baronkana ariko ngaha jewe nje hageze imyaka 2 umwaka umwe nabandi ko ndaje gukora amatora umwaka mbere narahagarikiye umwaka wa mbere amatora ya mbere yabaye hano mu 2000 nkishika hano ndamaze nk'umwaka umwe gutora ndatora iyo ndiko ndasaba akazi sininuba ngo baranyinuba kubera ubwoko bwanje nibaza ko iyo batakampaye nibaza ko bavyananiye kuvuga canke hari undi yaje ansumvya ubwenge nuko biri rero usanga n'abana nibaza ko bagira discrimination nkeyi bishobora kugutangaza ugereranije n'abana bari mu bihugu vy'iwacu sinshinziye ku Burundi gusa n'ibihugu vyinshi nka za Tanzania za South Africa hose baratuvangura ntivyoroshe kwanza uri umunyamahanga utavuga indimi zaho muri za Zambia za Zimbabwe hose kuronka akazi nko muri leta nk'akarorero canke akazi kazima wumva bagahana hagati yabo nabo bo ivyo ni ibintu vyose mvuga nti nubwo ego ukora ukaruha ni uko utaronka abantu ibintu by'abakozi bafise Burundi babatekera baboye n'abayaya n'ibiki ije no kwemera nkaruha mugabo nkaryama ngasinzira hanyuma ugashira ko ubusaza canke retraite mfise abantu benshi bakukurutse bariko barakukuruka na cyane nk'abantu bari mu bwarimu bone banarinzi kwenera munye nashe ku ishuri mu cyo kwishashira abaye n'umwarimu ubusanga badashobora kwibeshaho kandi bamaze imyaka 40 gutyo bariko barakora cyangwa 30 n'iyindi nivyo retraite naho nyine tegabanuka nta mafaranga ishobora kuguha agutunga ariko kubera abantu benshi iyo hamaze imyaka myinshi urakora udufaranga kuzurabika duke duke cyangwa ukaba warubatse akazu ugasaba kutazozura riha yo kodesha urashobora kubaho nayo mafaranga make baguhaye no kuvuga retraite ubusa n'uyironse kandi ntibisaba kuba wakoze retraite hano bayiha umuntu wese ashaje kuza imyaka 65 barayamuha yaba yarakoze yabatakoze hanyuma kuri retraite nyene ivyo maze iminsi mbona abazungu bakora iyo babonye batashoboye kuyabika nabo birashika abazungu akata amafaranga bafise babise akagira retraite amafaranga afise ico cyakora aca afata ajya make bamuhaye ayo make abari nk'igihumbi c'amadolari ku kwezi bo uhavuga ngo ni menshi ariko uri nko mu bihugu vya Sydney za Australia hano turi canke muri Amerika si menshi aca yafata akagenda nko mu gihugu ca Thailand canke za Philippines canke muri Asia za Malaysia za Vietnam n'ahandi canke akagenda muri Amerika Latine za Brazil Guatemala hitamwo igisagara kimwe muri Amerika Latine canke muri Europe de l'Est bomba abazungu bagomba bakinga cyo mu bihugu by'abazungu mugabo birabona nabo nyine muri Amerika baragenda aho nyene canke bakaja muri Afrika izo za Kenya za Uganda za Tanzania za Ghana usanga hari abirabure b'abanyamerika bagiye gukukurukira kuko amafaranga leta ibaha makeyi
aba ari menshi ugiye muri ivyo bihugu bisanzwe. Muri make nashaka kuvuga ko kuri jewe ubishoboye wopima, ego nivyo harabo ubuzima usanga bugoye, ariko haba hariho amahirwe, amashance yuko hazogira ico uvamo, na cane cane iyo ushobora kwiyadabuta vyihuta, ushitse niba warize nk'ibintu vya geography community ntakazi kizoma, ugaca wihuta ukiga nk'ibintu vy'imyuga. Hari mugenzi yize ibintu vya menuiserie bahagaze neza kubera yagumye arandira kuri diplome yakuye muri Afrika. Canke utabishoboka guteka, ariko n'ivyo mpangayike, hanyuma abana banje bazomererwe neza. Abantu b'abahini niko babigenjeje. Generation ya mbere usanga bahangayitse, mugabo generation ya kabiri nibagiwe n'abagaba Microsoft mu CEO wabo n'umuhindi utwara Google nawe n'umuhindi. Bo nico nashaka kuvuga, ndikwegereza kw'ishure no kwibarabara hari urwamo rwinshi. Reka tuzosubira n'undi munsi. Mugire umunsi mwiza, hanyuma mwisubscribinge, ndabakeneye. Murakoze, bye.